novuga amajambo yavuze igenekerezo ry'umunani mu 60 imbere yuko kumbure twikukira yashavujwe n'umuzungu Mawusi aho yavuze ndasoma amajambo yanditse mu gitabo cy'urukurikirane rw'amajambo yavuze na Rwagasore aho yavuze ati ndi kubiri nabibaza yuko bashobora kubuza abanyagihugu guserura iryo bagona kuko mbere nta minsi yaciyemeruka kwandika nshikiriza ko abanyagihugu baviriye hasi rimwe ari kujya kwa mazi y'uruzi atawushobora kuyabuza inzira sinyobewe ko abarundi dushobora gufatana inzira turi kumwe canke tutari kumwe canke bari mu nzira ishushanye ni yacu kubera ivyo mu vyo ntegera no mu vyo ndangura sinshobora guca kubiri no gutera imbere ko abanyagihugu bato abo nabo rero kuri jewe s'abatutsi s'abahutu n'abarundi gusa ndabivuze ntajya umunwa kuko wese atobaratahura ishaka ryo gushikikira inzira y'amajambere y'ukuri mu Burundi buri turimo inzira y'amahoro yoteshwa agata kubwanje rero ndabisubiyemo sindi mu murongo w'abidohora ngo nuko hageze ibihe bigoye mu buzima bw'igihugu nzoba mu murongo w'abaharanira kubaka igihugu kukironsa ubaho kwiza nabyo si vy'abatutsi si n'ivy'abahutu kazoza kazima kandi keza k'igihugu n'akabarundi bose nawe umuzungu Mawusi gituma ndamwamiriye kure suko haranira ukwishira no kwizana kw'abacinyije nkuko avyivugira aho na jewe tubaye turi mu mugumwe ndamwamirira kure kuko atakwiye kwisuka mu bya politike y'u Burundi kandi ari umunyamahanga bitari uko ni kuko tutoreka abakomunista ngo bisuke mu byo Burundi ko nabo nyene bavuga ko bagwanira ivy'agateka kabacinyijwe na prosoma ico kintu ntiyagitegereye nkuko twabibonye mu kinyamakuru cyo mu kwindwi cyo mu ndwi yaheze no kuvuga indwi yatanguriye tariki 8 z'ukwa mbere Mawusi n'umunyamabanga none turamwiyamirije nasigeho naho tuzi ahajejwe ibiro byo kugendereza bahagaze kuri ico kibazo ariko intumbero yanje mu vyo mperutse kwandika mu binyamakuru niyariyo kugira ico negetse ubwo rwego rwa leta ico nashaka kwarukumenyesha jewe aho mpagaze Kazoza FM, be your own boss.